Lovers, nibaze ko mumeze neza. Mperuka kubabwira ingene imishatsi yanje yakuze ikaguma isa neza. Uno munsi rero mujane nanje muri salon de coiffure, maze iminsi nsokorezamwo Peigne Over Salon, hanyuma dukoreshe les produits. Maze iminsi nkoresha arizo za Zuri Cosmetics. Murabe ngene baapplica masque, murabe ngene bashiramwo amavuta avant de me coiffer, and then murabe ingene duheza imishatsi itesa. Venez avec moi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Mwaramutse neza. Mwaramutse amahoro. OK. Merci. Iyo bahejeje kudemela imishatsi yanje na bande d'huile yabo, on va prendre masque tukaba turayitegura before ko nja muri casque. Aka kantu mukibagire bazi ngene karyoshe bariko barakoza mu mutwe swat. Mais bon, strengthening butter tuza gufata 2 cuillères. Voilà madame. Ibi tubigira kugira ngo tube turayiprepara ibe un peu liquide. Donc uri muhira urashobora kuca ushiramo micro-ondes canke ukagira bande d'huile. Ego, donc 2 cuillères yayo. Pour après appliquer duhejeje kugira shampoing. Ce qu'on va vous montrer juste après. Mushobora kwibaza igituma nahisemwo gukoresha masque yo muri Zuri, nuko masque yabo nkuko nari nababwiye ko imishatsi yanje iracikagurika nkayitora imeze gutyo. Donc masque yabo iraproteja imishatsi ku bantu bafite imishatsi icikagurika, niko novuga. Donc agira amfashe kuri applica, hanyuma tuja muri casque pendant 15 minutes. Ku batagira casque bashaka kuba bari muhira, ucurindira à l'air libre pendant 30 minutes, 45 minutes, ukaburoza utwombo, ukabura kubura, hama ibintu bikaba good. Iyo bahejeje kuransa le masque, dushiramwo amavuta. Donc iyi moisturizing butter yo muri Zuri iri à base de chebe, izo permeta ko imishatsi yanje ikura. Hanyuma kuri protective hairstyle, genre bagire banshiriremwo, bagire bankorere, surtout ama twist, bizo permeta yuko umushatsi nk'uyu wanje par exemple wa muri sec ugarda amavuta arimwo. So indira murabe rero how beautiful I am going to be. Le beurre à base de chebe, il est préférable yuko muishira kuri kumishatsi hejuru apana kuri cuir chevelu. Ego. Donc ahejeje ko applica niho acakora ya protective hairstyle nababwira iza gutuma nza gutesa. Appliquez bien sur les cheveux kugira ngo la coiffure protectrice izogumemwo igihe kinini, kandi aussi n'umushatsi wanyu ugarde amavuta. Voilà. Lovers, naringiye ntababwiye. Mwabonye ingene imishatsi yanje itesa?
mwabonye amaproduit ya Zuri nakoresheje, nagira ndababwire yuko mushobora kuyaronka mu gisagara ca Bujumbura canke mushobora guhamagara kuri iyi numero mubona hano. Mushobora kuyaronka mu alimentation ya Gaharawe, muri Casino Supermarket, muri NC Supermarket, mu masalon y'abanaturalista ariyo nka Afro Garden, nka Kuza Salon n'izindi zose mubona hano. Rero, n'hésitez pas à les contacter pour vous procurer ama produit ya Zuri Cosmetics hama mushobore kugira imishatsi myiza y'abanaturalista.